Ku munsi wa kabiri genekerezo rya kabiri ruhuma umwaka w'ibihumbi 2021 nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi ari kumwe n'umufasha wiwe baherekejwe n'umushikiranganje w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije Dr. Deugide Rurema bene uwuserukira ishirahamwe rijejwe imfungurwa mu Burundi Hussein Tal n'abandi bakozi bo mu bushikiranganje bujejwe uburimyi bagorobeje bifadikanya na koperative Vasomeri iyo nayo ikaba ari urunani rw'amakoperative agize amazone yose mu gisagara ca Bujumbura uko ari 13 mu bikorwa byo kwimbura ibigori vyarimwe mu murima w'iratiro ry'uburimyi uri aho bita Kizingwe muri zone Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura. Umukuru w'igihugu c'u Burundi arashima cyane kubona ihangiro rya leta nkozi kandi mvyeyi yihaye yuko umunwa wose utegerezwa kuronka ico ufungura n'umufuko wose ukaronka amafaranga ririko rirashika ku ntego. Ahantu baheruka hari mu ndwi ya nyuma yo kwezi kw'icumi none raba tuhagarutse tuhakora ibondo yerekana yuko uburimye abariye. Kare yo dushimire Imana mushobora vyose yoyo yumvise igisabisho cacu dusaba imvura nziza n'izuba ryiza hanyuma ikadufasha tukarima hanyuma bikamera bikera birahimbaye cyane rero ko biriko biraba ubu tunezerejwe nuko uretse umwimbo ngaha no mu gihugu cyose maze iminsi ndahatembera umwimbo w'ibigori wagenze neza cyane no kubikengurukira Imana nongera rero heri intege abarundi bose barabibona nibwo burorero bwuko bwabundi ukuye amaboko mu mpuzu ntashobora gusonza mu migambi twiyemeje murazi yuko tuvuga tutumunwa wose utegeza kuronka icyo ufungura umupfuko nawe uronke amafaranga yo kwikenura none rero ubu abantu baramenye yuko abarimye cyane cyane baramenye ko batarukurima ivyo dufungura gusa ahubwo arukurima kugira tonke umusese kandi dushora no kwisoko ubu rero bariko barabikora cyane. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye yarashimiye cyane iyo koperative Vaso ku bikorwa vy'iteka bakoze muri uwo murima w'amagitari 56 azotanga umwimbo urenga amatoni 200 w'intete z'ibigori. Abanashaka gukeza irishira hamwe Vaso kuko nishira hamwe ry'akarorero ririmwo abize n'abatize abakuru n'abato bose bateranije hamwe none raba ariko barimburira hamwe hajya nta kiryoshe nko gusangira igikorwa mu kwagama gaca musangira no mwimbo mwese muca mwungu bumwe muca mukundana neza cyane rero ndateye intege rero n'abandi batari bwasokora amaboko bayasokorore barabonye yuko bitava mwubusa tugitangura guhimiriza abantu gufata isuka baje ukivi twaravuze yuko naho nyene yuko barabaza bati none tuzoronka aho dushorera bizogenda gute ubwo tuzorima duheze turonye isoko none mwarabonye yuko tumaze kubibona yuko uburete amaze kwinjira muri wa mugambi wo kurondera isoko abene gihugu nico gituma abadandaza bahora baza barabahenda bahora babacamwo none ubu leta rero yamaze kuvyibonera ubu rero nico gituma yaciye iraba iravuga iti mbega none ko burimyi ari ihinguriro mbega none hari umuntu ahingura ahomba abarimyi barahinguye none barose umwimbo novuga bategeza kuronka umutahe wabo baronke n'inyungu nico gituma rero leta yaciye iraba iravuga iti igiciro n'imiburi iburu uzogura make azogura amajana 680 kugira ngo ko yashize umutahe mu kurima zijya ngufu n'umutahe rega imbuto n'umutahe ifumbire n'umutahe rero umutahe twarawubonye umwe wese yashizemo duca dushirako inyungu nayo none rero murabona nko ngaha muri irishira hamwe rya Vaso barimye ihegitare 56 novuga barashizemo umutahe kugira ngo barime izo hegitare zo none murabonye yuko turavye twarabonye ko hegitare ivamwe n'imiburi itoni 4 byumvikana yuko amahera azovamwe namwe nimuyaharure no kuvuga ntibazokwimbura munsi y'itoni 200 none mwumva itoni 200 zivamwe amahera anganiki aho nabwira abantu nti umufuko wose utegeza kujamo amahera nyango murahaye murabibona none mwumva hazovamwe amahera anganiki nimwibaze rero ubu duca dusubiza turima ibiharage canke isoja hari ibindi bitego ubunyere duca dutera bindi navyo bice bivamwe yandi mahera tugume dukora muzosanga abantu baramaze gutunga rero ndanezerewe cyane yuko ihangira turiko turihari riko riragenda neza ndateye intege rero abize
cyane cyane indongozi mu gihugu zitawe kuba karorero. Ndanezerwa ndiko ndaraba ingene indongozi ziriko zirakora. Naravye imirima y'umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi yamye asoroma ibiraya, ibigori bigira vyere hariya iwabo. Hari izindi ndongozi nabonye nk'umushikiranganje w'intwaro yo hagati nawe yararimye. Narabonye umushikiranganje wa mbere yarimye ibigori vyinshi, naje narabirimye. Naje nararimye ibitari bike naziko bise najewe hegitari zitari nke. Murumva yuko ubu vya bindi twahora turavuga ngo isuka ngo niyo umunyarutoki. Oya, ubu tugire rero twese uwize n'utize ubukuru n'umuto twese intango ya vyose n'isi. Muribuka yuko n'Imana igihe yaremye isi yayishizemo Adamu na Eva ikivuga iti akiriye isi uyirime uyibungabunge. Natwe rero ubu turatagwe turamenya ivy'Imana yaduhaye ko ari inyungu ikomeye. None rero tubandaje dukora twayadusaba Imana kandi yuko yoguma iduha akavura keza, iduha akayaga keza n'akazuba keza, hanyuma mu Burundi bwacu tubusharize bubemwe imirima butembe koko amata n'ubuki. Yamagariye abagwizatunga ko bosahiriza muri ico gisata c'uburimyi mu kubika, guhingura no kurondera amasoko y'umusesekara ku mwimbu. Agahamagarira abarundi kwitwararika gufungura ibihinguwe mu mwimbu Burundi narirya ivyimbuwe ku gataka ku Burundi bifise akanovera keza gusumba ako mu bindi bihugu. Hariho ivyo bimbuye vyinshi abantu barabacava ngo ni ngorane. Naganda abwire ko bari umugisha si ngorane. Kuko murumva yuko ubwa mbere na leta yavuze iti ntimuzohomba. Amahinguriro nabo rero tumaze kugirana inama zitari nke kugira nabo bakore amahinguriro menshi. Ubu mbere hariho n'abatarakora amahinguriro bavuze bati ahubwo reka dukure ku muzigo leta twebwe tubigure tuze tubishore hanze. Nuvuga yuko n'abatarakora amahinguriro rero baratanguye kumva yuko ari ugushora. Nsavye rero abagwizatunga barabibonye ubu bya bindi bita vyibanze ugomba kugira ihinguriro ivyo ukoresha abarimyi bariko barabikora. None rero nabo nibace bakanura bakora amahinguriro kugira ngo bashobore kubibika ntibibore, babikore neza hanyuma babirondera isoko no hanze. Rero ndakengurukira cyane abagwizatunga. Ndamaze kubona hari abafise amahinguriro bahingura ifungurwa, hari n'abandi rero bariko baraza. Nongere rero ndabahimirize barondera amasoko. Barondera amasoko mu bindi bihugu. Kare bari bazi ko atawushobora gushora indya azikora mu Burundi azijana hanze. Murabona ko bigira bibe kuko ubu twarimye ivyo kurya bizorengera ivyo dukeneye gufungura. Mugabo rero cyarigisha n'abarundi ntibareke kuza bararya ivyo bakuye hanze kandi bafise ivyabo. Nkubo barabibonye. Abasirikare ntibamenye kurya ivyo twimburira mu Burundi. Abanyeshuri bamenye kurya ivyo twimbira mu Burundi. Bamwe baharaza kwiyumvira ngo nze kurya ibi ngo nze kurya ibi, bamenye ko ibi twirimira mu Burundi nivyo bifise n'akanovera keza. Noneho musaye mubizi yuko hanze ubu basigaye bashiramwo ibindi bintu bituma ivyo kurya bitagira akanovera keza cyane, natwe bikagira akanovera. None rero abarundi bige gufungura ivyo biyimburira, hanyuma abahingura nabo bahingure kuko ndazi yuko nk'ubu n'ibiraya ni byinshi cyane. Umwimbo w'ibiraya waraduze cyane, turabona bariko barasoroma. Umwimbo waragwiriye, ndiko ndaraba imirima yose umwimbo waragwiriye. None nk'ubu twari dukwiye natwe abagira amahinguriro bagakora ya mafiriti bahora bagura mu Bushinwa no mu Buhindi bayikorera mu Burundi, natwe turarya amachips. Ndazi yuko mvuze yuko ari amafiriti abantu ntibavyumva, reka vuge mu giyacongereza niho mwumva ko ari ivy'igisirimu. Natwe rero abagwizatunga bakora uduhinguriro tuze turakora ivyo bintu tubifungurira ngaha. Abandi bakora amaspaghetti, abandi bakora iki. Ndazi yuko nk'ibigori baracava ngo dushaka isembe, ni bakora isembe, bakora ubwoko bwose bw'ivyo kurya badushwishorere twebwe nyene. Kandi ndizeye yuko abagwizatunga nabonye ko bakanuye bizogenda neza.